ikintu ca mbere no manza gusaba Fabulove na Desire nijyahe kosa nabakoreye byo tuma banyankiririza kugera hajya hose kuko sindabitahura na gato ukuntu bashaka kunyankira ko ndirimba mu ndirimbo batateguye mu ndirimbo bahawe bakwe nkuko nanje nari hawe ryo kuririmba muri iyo ndirimbo. Patrick Pajo nyene projet Benas Rogoff bonyene ba confirmye basinya TMF Jimbo ategerezwa kuririmba muri no ndirimbo yo guhayagiza rap. Abandi barapere ba Pauzon aba Overdue ba Wawa ba Chris Bright ba GN bose bavuze ati MNF araririmba nga mugabo sintawe urukuntu Desire na Fabulove boca bavuga ngo MNF ntaririmba muri no ndirimbo. Ivyo bintu vyarambabaje cyane ni naho havuye icyumviro cyo kuririmba ati ntimwibone ubwanwa mumbone ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana. Nibaza ko rero ibintu vy'inzigo babireke kuko babibandanije nibaza ko ntibizoherera nga vraiment tuzofatana mu mashati. Yes, bakunzi ba FTV reka tubashimire kuba mwaraduhisemo mukagira subscribe canke sabone. Kuri screen muri kumwe na Arthur Batmix, nyuma ya kamera ni YC the best cameraman. Iyo turi imbere ya screen tuba tubazana ibintu bishasha bishushe canke amakuru menshi ari bari karavuga guzwa hirya no hino ibi nabiriya. Turi kumwe n'uyu canke uriya mu banyatugenegene n'umunsi nagiriwe bako ryo kwakira muri FTV n'umurapper umwe ariko arabica bigacika nga mu gisagara ca Bujumbura n'umurapper akiri muto cyane ariko ikiri muri we cyoco kirakuze yitwa MNF Jimbo. Nimwibona ubwanwa bro akapera boy wagwa ngiye nimwibona ubwanwa mumbone ndakana uce munyurira ko kandi mbarusha gucana. Nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana. 1 2 ndabarusha gucana. 3 4 muracyarabana. 5 6 like iyo myotsi mucana irabongoza mukigira nk'Imana. MNF gute urakomeye? Yani bon ni fresh ndashima namwe ni bon ni salade kabisa. Tony FTV ndababona mumeze fresh ana big up you know bro. Icyatumye tukurondera nini n'indirimbo yawe shasha ntimwibona ubwanwa heruka gushira habona. Ijya ndirimbo wewe kubwa wisigura gute canke umuntu atarayumva kugira ngo agire inyota yo kugenda kuyirondera? Ijya ndirimbo ubutumwa burimwo bukuru n'ubo bo ijya ndirimbo musanzwe yari juste gutanga impanuro. Mutoyi yubahe mukuru yubahe mutoya mu bintu byose biba ku isi bibaho. Mutoyi yubahe mukuru nawe yubahe mutoyi. Rero cankoresha iyo terme kubera nzi ko abantu batoye iminsi yose bahohoterwa. Cankoresha iyo terme uvuga ati bakuru babo babahohotera babahoye peut-être ko batangana canke badafise ubwanwa nkuko babufise. Ndababwira ati mubabwira ati ntimwibone ubwanwa. Hari umuntu mukuru yoba yaraguhohoteye kugira ngo ijya ndirimbo yisohore? Bariho kandi n'abakorege abo dusangiye akazi bariho bankoreye amakosa menshi ariko narihanganye ndayakenyerera ko mugabo guhera kuri no sana avuze ati nibishobora kubandanya ukureka ndabaye gasopo. Mwarabumvise aho navuze mu ndirimbo tugaruke ngaho nyene bajye Fabulove, Alvin Smith, Kiriku n'abandi bajya bose mu mfiki Blaze je nahajya nabaye gasopo babandanije. Tuzohura mu nzira tuzoronderana dohana makonji fresh ibintu nk'ivyo biherere ngaho kuko je sinkunda ibintu byo kuguma tumenyerana cyane tugirane sivyo. Ndabubaha nabo banyubahe hama dukora akazi dukora umuziki tu akamaro ko kudisingana hagati y'abaraperi nakaye? Bo akamaro je ntakonzi kubera sindigera ndisinga umuntu sindigera nkora ivyo bibor. Nico gituma je mbona atakamaro kuba ntarabikora ni kwira mbona ko atakamaro itaki ibintu nk'ivyo. Hama akamaro ko kwiyemera iyo uri umuraperi nakahe? Bo kwiyemera navyo nyene sindabishigikiye cyane
bivanye n'ukuntu bavuga ngo uwishize hejuru azoshigwa hasi. Reka abantu wowe ukora akazi, ukora indirimbo nziza zirimo ubutumwa zishobora kubafasha, reka bonyene bazokuduza bavuga ati uyu jama no masana ya. Hanyuma urashobora kutubwira itandukaniro riri hagati ya beef na diss? Itandukaniro riri hagati ya beef na diss then waza ko byose ni nkaco kimwe. Byose ni nkaco kimwe kuko beef maze kuhaba niho haca haza diss, kudisingana, guterana amajambo kugirane. Ariko je naza ko nta munsi numwe ndakora beef, nta munsi numwe ndakora diss, nico gituma atavyinshi numva no bivugako. Tuve mu ndirimbo gatoye yawe ntimwibone ubwanwa, tugende mu muziki wawe muri rusange. MNF Jimbo numwe mu baririmbye bariko baratera imbere, bari kandi bariko barakora cyane. Mu ndirimbo zawe n'ubwahe butumwa ukunda gutanga bro? Bo je nyine abari ubutumwa nyine bwo mba narabonye mu kibano canke tuba twarahuye nabwo, nkavuga ati reka aha hantu ndahakura ikintu gishobora gufasha aba nabariye. Nibagira ibako ryo kumviriza iyo ndirimbo canke nibumviriza indirimbo yanje baze kugira ico basigarana. Par exemple urashobora kumvirije nanje nzoronka, ni indirimbo nyine uyumvirije nyine yani ufise uca wumva ko umengo uzoronka ibirenze ivyo ufise, udafise naho ucugira icizera ateje nzoronka. Uno musi swata akuna matata, kesho tijara utapata. Mungu mbere mbere sisi nyuma nyuma nyuma, Mungu mbere mbere sisi nyuma. Yaguhaye niyo yanyimye, abagabo babiri nibaronkera rimwe. Nguma senga Imana fukamye, ni kabiri na rimwe tukamera kumwe. Nanje nzoronka zorunga nage zorunga Jimbo. Iyo ndirimbo mwayikoranye na Obelix byagenze gute ngo muhure canke muhanahana ivyimviro mukorana irya ndirimbo? Bo Obelix je cyambere cyoco numanza kumushimira kuko n'umukuru wanje abikwiriye koko, atari nk'ababandi bibona ubwano. Ni mukuru wanje amanura uko buke ko bwije. Nta munsi n'umwe je ntora telefone yanjye sisange message ya Obelix ambwira ati petit frère courage, ejo ni heza, bimeze ukuntu n'umuntu anterera ivyimviro, n'umuntu tuganira kenshi. Reje kubana yarashoboye kunyemerera tukaririmba indirimbo. Ni ibintu vyanyoheye, ni ibintu nari nipfuza kuko bahora bambwira ko Obelix ari umuririmbyi yandika neza, kandi bakambwira ati MNF nawe wandika fresh, vyoba vyiza mukoranye ikintu kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu mu bushire hamwe. Nico cavyaye nanje nzoronka. MNF Jimbo nimba ntibeshe ngo nivyo ibintu tukumva ko nivyo vyagute ngo numwana wa B-Face nivyo bo yakuvyaye igari bro. Bo akunda kubivuga ariko B-Face n'umuntu nubaha, ni mukuru wanje mu myaka, mu kazi, kandi n'umuntu ashigikira cyane. Nyaza ko nta kindi mbona no mushimira no kora atari kumushimira. Ebana kunashigikira biranshika kunyota vraiment ya. Vyaheze imyaka ingana gute umumenye? Je B-Face namumenye umunsi mvuka mama wanje yambwiye yuko hakurira sinzi abandi bavuze ukuntu barira, ariko je narira mvuga on the floor. Ebana mama wanje rero acavuga ati umwana wanje vipi. Rero nca nkunda ibikorwa vyiwe, numviriza indirimbo ziwe, ubutumwa burimwo, usanga nyene ndamukunze. Niko mu nyuma naciye nkora indirimbo yitwa King B-Face, ariyo yanakweze n'induri gatuma sijua bita bakamirigado bagira jalousie, bagira inzigo kinika. Ariko nibaza ko nubasaba yuko inzigo bayireke, inzigo barekana na inzigo naho yobashikana, bareke baze dukora umuziki ya. Ugitangura umuziki wewe hariho intumbero nyamukuru wari ufise zariziye? Bo intumbero nyamukuru ngitangura umuziki kwari gushaka, nanifise vyinshi numva nushobora gutanga nk'ubutumwa. Kwari gushaka rero kuronka inzira nushobora gucamo kugira ngo ubwo butumwa bushobore kubashikira, no guteza imbere igihugu canje,
no gufasha umuryango wanje batoyi banje bakuru banje biciye muri no mpano yanje yo kuririmba ya. Uno munsi ubona izo ntumbero nyamukuru wari ushaka gushikako warazishitseko? Bo sinovuga ni 100% ariko nibaza ko uko bukeye bucana yandi nibaza ko aho twatanguriye siho tukiri no munsi kandi turashima aho tugeze. Imana ibandanye ducira inzira ibintu bikagenda fresh ya. Ingorane mukunda guhura nazo ni za nyamukuru? Bo ingorane nyamukuru dukunda guhura nazo nuko usanga habaho cakindi naririmba muri ntimwibona ubwanwa, ugasanga mukuru ntari karubaha mutoyi wiwe, ugasanga na mutoyi wiwe kubera abonye ko mukuru atamwubaha nawe ntashobora kumwubaha, naho vyohera ngo amwubahe. Nibaza ko ingorane zinini nizo duhura nazo. Nkaje par exemple nivugiye je vraiment numva mfise umubabaro urenze. Umubabaro uva kuki? Numva mfise umubabaro urenze ku bakuru banje ku bintu baraye bankoreye. Ni nabo nuvuga bamaye inspiration kuririmba indirimbo yanje yitwa Ntimwibona ubwanwa. Ikintu ca mbere no manza gusaba Fabulove na Desire nijyahe kosa nabakoreye ryo tuma banyankiririza kugera hajya hose, kuko sindabitahura na gato ukuntu bashaka kunyankira ko ndirimba mu ndirimbo batateguye, mu ndirimbo bahawe bakwe nkuko nanje narihawe ryo kuririmba muri iyo ndirimbo. Patrick Pajo nyene projet Benasrogof bonyene bakonfirmye basinya TM9 Jimbo ategerezwa kuririmba muri no ndirimbo yo guhayagiza rap. Abandi barapere ba Pauzon, aba Ovadu, ba Wawa, ba Chris Bright, ba GN bose bavuze ati M9 araririmba nga mugabo sintawe urukuntu Desire na Fabulove baca bavuga ngo M9 ntaririmba muri no ndirimbo. Ivyo bintu vyarambabaje cyane, ni naho havuye iciyumviro cyo kuririmba ati Ntimwibona ubwanwa, mumbone ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana. Nibaza ko rero ibintu vy'inzigo babireke kuko babibandanije nibaza ko ntibizoherera nga vraiment tuzofatana mu mashati. Hamana kai kamaro ubona ko kuba umuririmbyi? Bo akamaro mbona nuko nyene usanga uri umuntu ahantu hose ugiye urisanga. Ugasanga ugiye mu ntara ruguru canke hanze, ugasanga indirimbo yawe yaragutanze gushikayo, ugasanga uhashitse nyine wisanze ya ibintu nk'ivyo yaguciriye inzira. Sasa M9 Jimbo banzu do Capella Boy ijya ndirimbo ya papa wawe nyene ijya waririmbiye papa. Nkiri mutoye nkibona papa na mama namanyohewe keshi kijumbu mutama mawigikogwa kwa marugu terera ndabona wigikogwa ciwe kwa marugu kama bahejeje baramama tanga somere kavyaraboneka yuko bafise ku mutima. Nkiri mutoya sinarindi cyitwa ubuzima, narinzi uko vyatanguye kariko bizoguma, kumbe ntibigiye kurama. Chantangura mbura mama naremeye ko hajya uvuga ubutaramiye kugumya, abonzi nabo ntazi banyegera bandemesha ibyo bavuga sinavyumva nirazana kumbesha ngura kwibaje uzomusubirira mawe kuko niwe yambaza cash koje wemerewe mu gatondo y'amanzura akanyuhagira kamutwe yandarije vuye kushura kamutwe yanyiririje iyo ndibutse makwa gutuma urongo iyo nibutse ko nabuze uwampetse mugongo. Iyi sinini muga yaranyagiye narindushe sana nasa n'ubu yikoreye, narindushe kandi narimbabaye nije nari mukuru mubo bari bavyaye, nkarama mu maso batoyi banje marira kananga hasi nkaraba hasi hose nkahabona basi nkaraba hirya nkaraba hino nyimvira ico nyica basi canja mu gisagara kuronderera amagara ko guhura n'ibisanga biru. Jimbo imbere yo gusezera, imbere yo kurangiza ikiganiro, hari akajambo mvushe ku mutima tutavuze wowe ushaka kuvuga kubwira abakurikirana FTV ukababwira hama turangiza ikiganiro? Bo abakunzi ba FTV ikintu ca mbere no babwira
ni ukuguma bakorera mu rukundo, bashigikira impano zikuru na zitoyi. Nibaza ko ndi kumwe nabo je bamfashe ukuboko, je mfise ibintu vyinshi nipfuza gukora, mfise indirimbo nyinshi ziryoshe ziri mu butumwa. Nibaza ko ikintu cya mbere no basaba no kuja kuri YouTube yanje bakagira subscribe, bakagira comment, bagapartager. Nibaza ko comment baza gusiga hajya ni bijya vyiyumviro vyabo biraza kunyubaka, biraza kumpa intege, kuntera intege zo kubandanya nkora vyiza gusumba. Hama bana ndabasaba indirimbo yanje yitwa Ntimwibone Ubwanwa, abayisangiza abandi. Ni indirimbo irimo ubutumwa, ni indirimbo ishobora gukoreshwa no mu kibano. Ni indirimbo irimo ubutumwa bwinshi cyane. Barakoze. M9 Jimbo, reka tugushimira. Murakoze cyane, nije no bashimira kuri kano kanya mwampaye. Nibaza ko Imana ibahezagire vraiment. N'undi munsi tugukeneye, baza ko utazoga. Nta kibazo vraiment, nzoza ndiruka vraiment. Yes, bakunzi ba FTV, ndabibutse ko kuri screen mwari kumwe na Arthur Batmix, nyuma ya kamera yari YC the best cameraman. Ikiganiro natugisoreje, ama mubandanye mukurikirana n'ibindi biganiro vyinshi kandi vyiza, biryoshe, bishushe kuri FTV. Ciao, naho butaha.